Alright, your Pumpati mate, you're back again with East Studio. Kera cyane na utarabaho mu gihugu cyo mu Burundi nta mwami yahaba. Umuryango wagirwa n'umugabo akaba ari wayobora. Ukibaza uti umwami yaje kuboneka gute? Kure cyane mu kirere kwisi nawe utazi habaye umugabo witwa Ntare Rushatsi Cambarantama. Yafashe urugendo atazi igihe bizomufata, imyaka bizotwara kugira agere ku isi. Afata urugendo araza agera ku isi tubayeko. Mukuza ntiyaje wenyine, yaje ari wundi muntu amukurikiye. Avuye ku isi yiwiwe ameze nk'umuntu ahunze, afise ikintu azanye bakurikirana. Kugeza n'uyu munsi ntawe uramenya ahantu kiri. Amajambo avugwa samwe, bamwe bavuga ngo Ntare Rushatsi Cambarantama yavuye mu mugina. Ukuri kwa nyako nuko Ntare Rushatsi Cambarantama yavuye mu kirere. Ikintu yajazanye nkuko yavyivugiye ntawe uzi ahantu kiri. Uwuzokigera ku bwa mbere azoba umuntu ahambaye cyane. Ni nayo mpamvu n'ubu kigihigwa. Abagerageje kugereranya bavuga ko wacaguye mu ntara y'Imuyinga aho bita mu Rugari. Alright, your Pumpati mate, I'm back again Burundi Muyinga Rugari. I'm back again with a special soundi. Uno musi kwanza nakuzania ico bita international film. Filime idasanzwe kwanza. Wararavye film mugabo siyi, wararavye new season ariko siyi. Warumvise abandi basobanuzi mugabo CMC Pumpati mate. Burundi Muyinga Rugari the translator. Nakuzania action. Nyamuneka nimba wararavye Smallville, ukareba The Flash, ukareba Undisputed. Iyi filime nakuzaniye isa nkayo. Filime sisi ngo bayiswe ngwiki, ariko iconze cyo itakuwa fire. Ho! Dutangura kwanza kunino mu bihe bya kera nko mu 1800. Mu bihe bya kera cyane hejuru mu kirere hari ikintu caje kwanza. Hari ikintu caje kivuye ku yindi si akiza kwanza ku mugabane wacu. Hariho umuntu gutyo arakarangije yidunda ku isi yacu. Ntare Rushatsi Cambarantama kuva ku yindi si yaje. Oho! Ako kanya kwanza hari wamukurikiye Adidas. Oho! Gusa mu mateka batubarira yuko Zu yatinya Ntare Rushatsi Cambarantama. Ntaraka bamwita Zu kuva ku yundi mugabane. Hoho! Wi! Uramubona ariko ako kanya bavuga The Flash. Oho! Nsaye Ntare Rushatsi arangije ahagarara hakono. Zu yakomeje yirukanka. Ntare arangije aramanza ariko cinga kwanza arangije ataho. Oho! Ntare Rushatsi yaciye ngo mu kirere bwa mbere mu Burundi haboneka alien zungu. Ako kanya kupe imbere yiwe kwanza hari wamwitambitse Rwakatsu MC Pumpati mate icyamamare, umwatari ayoboye abandi batari intare y'umujoho. Uramubona ariko akuri umunsi wa none yagarutse nka Zu icyamamare, ariko Zu wengu yaratinya Ntare Rushatsi kubera wengu yari mubi cyane. Bafatanye sasa kuva ku yindi si baza ku isi yacu dutuyeko, barangije barafatana tera. Oho! Kuko bita imwe ku yindi. Zu arangije araseka, arangije avanayo inguvu zidasanzwe. Ntare baramukubita hano, arangije ariko cinga. Abagabo barafatana
tera ntare rushatsi we ngo yari mubi cane zo bamupfunda urutugu arwaka yari arangije ntare rushatsi yarangije ari ibintu yazamuye arangije atangura kugira zu urubura itakuwa fire papa metizo zu bamugize urubura zu bamugize urubura ntare rushatsi cyambara ntamarangije wibuke batubariye yuko hariho ikintu yaje azanye avanye ku yindi si akizana kuri iyi si dutuyeko arangije icyo kintu kidasanzwe ayakizanye mu Burundi aho bita mu rugari neza ngico n'imbaraga ngo zidasanzwe ayazizanye kwanza kuno mu Burundi aza kuzinyegeza kubera ko ku isi yabo aho yavuye ntizari zirinzwe yazizanye ino mu iwacu mu rugari kwanza ngizo n'imbaraga zidasanzwe n'ingufu zidasanzwe kwanza ntare rushatsi akimara guhindura zu urubura yamushize mu cyumba gitukura ibuye arinyegeza ahantu kure avuga ko ryitwa ibuye ry'ubudahangarwa. Aya basi ntare rushatsi yanyegeje kwanza ibuye avuga ko ari ibuye ridasanzwe with MC Department umwatari agomba ayobore abandi batari kugasobanura ina wa country MC Department irambona Billy Florian aniwe yaje nka ntare rushatsi cyambara ntama bamuzi nka Katsuyama Manishatse Ale Frank urasa kumubona muri kano gafilime kwanza Rahir Abdullahi amazina nyakuri ya Zu cyangwa se MC Department Iradukunda Everine hamwe na Abayo Lionel babaye abakameramani director Manishatse Ale Frank niwe yakadirectinze kwanza yongera kandi arakeditinga Manishatse Ale Frank director filime ni yande kwanza filime ni ya Manishatse Ale Frank niwe yafashe agapapuro kwanza n'ikaramu arayandika ntare rushatsi cyambara nama came from to another planet filime bayiswe ngwiki kwanza kera harabaye acanga se once upon a time iyi ni episode ya mbere kwanza ndakuzaniye kera harabayeho atugaruka kwanza mu rugari 2020 mu rugari 2020 mu rugari nuko ateye ako kanya hari umusore yamanutse kwanza kugakinga arwangije imyijo niyo ari irya shahu uramubona ariko Manishatse Ale Frank amazina yiwe nyakuri namugarukanye muri Once Upon a Time iyi ni episode ya mbere nyamuneka ushima ko mu rugari iterambere ryaje ni bodyguard gusa zirinda ati wa musuma namubonye yagarutse kandi kwiba kumba umusore araha n'umujura n'umusuma mu rugari iterambere ryaraje buri kioske kwanza bifise aba bodyguard urafyina n'iterambere ryo mu rugari igisuma kwanza acaje hakuri no gusuma arwaka super bodyguard we urababona ariko umujura arangije acaho umusuma arangije acaho amurugari abantu basigaye barango badasinziriye umusuma akayiko ugasamaye karagatwaye amubugeni amasana bagiye wanikiye agahusu mu rugo aho umusuma abagatwaye nguwo arangije acaho uramubona ariko ni mu rugari deme event uyu mwaka turimo hakunino ku musigiti wo mu rugari kumbe bodyguard azabonye umusuma zirangije ziramukurikira Masjid ul Huda umusigiti wo mu rugari niko bawita umujura kwanza umusuma ayabonye bodyguard zamukurikiye arangije yinyegeza hakuno aba bodyguard abakurikiye umusuma kwanza ngabo wenani uzi n'ikindi fata hakurya ananje fatino tutandukane kwanza umusuma ari wanje byararondegwa arwaka super bodyguard abakurikiye uramubona ariko amurugari iterambere n'igishi cyane aburi kioske bifise mu bodyguard kwanza imusuma abariko baramurondera ari wanted uramubona ariko bodyguard yaje corona yateye agafuka mu nikabura sasa hakuno
bodyguard yagaze hano arangije abona igare rya wa mujura, arangije abona igare ajya wa musuma. Ngiryo kwanza bisigura yuko nimba igare riri ngaho na nyene ryo abari ngaho hafi, ako kanya kupe uramubona ariko umusuma mubi cane, mwizi thief. Umusuma arangije amusifura, we uramubona ariko super bodyguard uko arondera jera uko arondera jewe umujura. Umusuma arangije avayo, uramubona ariko ibintu yarabiyogeje asiga afise n'igitambi urafye inata. Uramubona ariko umusuma nguwo yari pamfye shahu, uramubona nijeya. Uramubona ariko umujura arwaka super bodyguard. Umwana arangije avayo, iki nico gihe cyo gufata umujura kwanza, ico gihe cyo gufata umusuma. Umwana arangije avayo arwaka super bodyguard. Umwana arangije arikuba hasi arwaka. Urababona ariko abana arwaka super bodyguard kumujura. Sabato the battleground, urababona ariko araka umujura. Abafise udutekinike nta kuntu wagenda kwiba udafise udutekinike kwanza wigomboza. Arwaka tera umusore yegerayo yapu umujura kubita bodyguard hano. Umwana arangije avayo kukubitira jide y'abaninja hano, bakukubitiye bodyguard. Araguruka agwa hasi. Abasuma baba bafise udutekinike baba bibitseho, ariko bodyguard arangije uramubona ariko arwaka super bodyguard iwacu mu rugari. Kwisengero umwana arangije arisunguriza aramucanga side kick, stepping kick, aramubarira kubit umugabo aratemba, kubita box amukura amenyo tera amujya umutwe w'isazi arangije aramwongera harwaka. Iyi filime bayise Once Upon a Time. Bodyguard irangije ivana akantu kameze nk'agakoni arwaka. Uramubona ariko super bodyguard uramubona ariko super bodyguard ziba zifise tekinike ziba zibitseho. Uramubona ariko umujura nawe ntapfa kugenda nkuko, arangije avanayo utunajoro, abasuma baba bafise utuntu baba bibitse utwembe, imikasi n'ibindi bintu nk'ivyo. Arwaka umujura yavanyeyo kwanza rwaka tera umusore arasimbuka tera kick kubita inkoni yo mu menyo. Umusuma agwa hasi arwaka arwaka. Umusuma arangije avayo afatako akanajiro bodyguard arangije aramukeba. Bodyguard baramukevye arangije agwa hasi. Abasuma baba bafise tekinike baba bibitseho zigiye zitandukanye. Umusore bodyguard yaguye hasi sinzi nimba atapfuye. Umusore kumbe ntiyapfuye, arangije afungurura amaso. Umusuma ariko aragenda kumbe bodyguard yavyutse. Akwisengero ryo mu rugari ariho bariko baragwanira. Kumbe umusuma ariko kano kagabo koko gashakiki. Uramubona ariko umusuma aba yararakaye. Adidas ako kanya hasi mu butaka hari byavuyeyo. Wibuke mu myaka ya kera ntare rushatsi hari ibintu yazanye ku isi yacu bidasanzwe, imbaraga zidasanzwe. Imbaraga zanje zikubita umujura hano, ako kanya ikirere kirahinduka, imiravyo yakubita kwisengero. Imbaraga ingufu zidasanzwe zirangije zinjira umusuma, imbaraga zirangije zinjira umujura. Noneho turashite turagowe, ibatse ingufu zahisemo umujura. Ntare yari yavuze yuko ingufu umuntu zizojamo azoba yarahiswemo. Raba rero ngo ingufu zirahitamo umusuma. Amabanke amakopeke n'inzu ubwo ntibigiye guhorera koko. Sinzi
Bodyguard yaguye hasi, umusore ingufu ziramwinjiye zidasanzwe, arangije amaso araka. Utazocikwa na episode ya kabiri. Sinzi ngo bizogenda gute. Dusize kwanza aho igisambo w'umujura arose ingufu zidasanzwe, uwo bamwise Nerushatsi, awo nawe kandi bamwise Zu, akuva muri East Studio. East Studio niyo iriko yerekwa ifilime zidasanzwe aho iri Muyinga, mu ntara ya Muyinga. Utazocikwa na episode ya kabiri nyamuneka, nimba waraje Smallville ino ntizogucike. MC Department anuwe ariko aragasigura mu Kirundi. Alright, izo uwo nawe bamwitande, abamwise Kusi, yari yaje nka bodyguard, Alright, izo super bodyguard, izo twabibonye. Subscribe nyamuneka, subscribe utayibagira. Like kuri page zacu MC OG hamwe na MC Department. Uwo musuma nawe bamwise Chris. Sinzi ko muri episode ya kabiri abisogenda gute. Nyamuneka nuko ya subscribe kuri channel ya East Studio. Nyamuneka nimba uri umurundi nyawe utibagiye kuri subscribe, share hamwe na comment ngaho hasi.